mbere yuko dusenga dusome zaburi ya 33 ku murongo wa 4. Zaburi 33 kuko ijambo ryoraho ritunganye igikorwa ciwe cose agikorana ukuri ngo mu kugororoka. Akunda ukugororoka n'imanza zibereye, isi yuzuye imbabazi z'Uhoraho. Ijambo ryoraho niyo ryaremye ijuru, impwemu zo mu kanwa kiwe nizo zaremye ingabo zose zo kuri ryo. Yegeranya amazi yo mu kiyaga nk'ikirundo, ibwina ahimburira mu bigega. Isi yose niyubahe Uhoraho, abari mu isi yose bamutinye, kuko yavuze bikaba, yageze bikaguma. Uhoraho ahindura ubusa imigabo y'amahanga, atuma ibyiyumviro by'amoko bipfa ubusa. Imigabo y'Uhoraho ihora ihamye ibihe bidashira, n'ibyiyumviro byo mu mutima wiwe ibihe byose. Hahigwa ihanga rifise Uhoraho kw'Imana yaryo, ubwoko yitoranirije kuba ishamvu yiwe. Gushika hano iri jambo ry'igiciro kandi ryera ry'umwami, imbere y'uko duca bugufi kugira ngo dusenge, haranditswe hano ngo umwami Uhoraho ahindura ubusa imigabo y'amahanga. Umurongo w'icumi, imigabo y'amahanga. Igihe umwami, igihe umukiza wacu, igihe yabambwa, abantu bizeye ko imigambi yabo bayishikije, yuko ibyo bari bagambiriye gukora ko babishikanye. Ariko mubwira muri byo inama y'Imana niyo yasohoje, kandi hano umugambi w'Imana wabonye gusohoza kwawo. Imana ikoresha abantu mu buryo canke ubundi kugira ngo isohoze umugambi wayo. Murongo wa 4, ngo kuko ijambo ry'Uhoraho ritunganye n'iry'ukuri, kandi ngo Uhoraho yizigirwa mu gikorwa ciwe cose. Nashaka mvugira hejuru kuvuga ibyo, nkabivuga mu buryo budasanzwe, ndababwira abo bari hano kuri umuhingamo kugira ngo bagire uguhura kwabo n'Imana. Abari hano kuri umuhingamo kugira ngo bagire uguhura n'ubushobozi bw'Imana, bakire ugukira kw'indwara kandi bahezagirwe. Ijambo ry'umwami ni ry'ukuri, kandi ndabizi yuko uyu munsi hariho ubwoko bw'indwara ikomeye cyane hagati muri twebwe, ariko ndanazi yuko uyu arengeye abaganga bose nawe nihari. Niwe muganga atwara abandi. Utigeze abona umugwayi anyereye mu buryo ubucanke ubundi imbere amunyererana mu biganza, canke uwo umuntu yoba atafashije. Ubufasha bwa hano ku isi burafise aho bugarukira, ububasha bwa hano ku isi burafise aho bugarukira, ubumenyi bw'umuntu burafise aho bugarukira, ariko Imana yo ishobora byose kandi yizigirwa mu bintu byose ikora. Haheze indwi narakomejwe cyane mu kubona ibiganza by'abakize bakizwa n'Imana. Ndiyumvira yuko umushiki wanje ntaza ko bimpora ninabivugira hano,
uwo yari afise kanseri ku rwego rubi ku buryo bw'uko hari n'igice cy'igufa ciwe cyari kimaze kumungwa n'iyo kanseri, kandi kuraburirwa mu iradiyo mu nyuma byiwe ntibabonye gusa ko kanseri gusa yakize gusa, ahubwo banabonye yuko n'iryo gufa ryasubiye rikirema, kandi yuko Imana ntiyatanze gukira gusa, ahubwo yakoze n'igitangaza cyo kurema. Kandi turi hano kuno mugoroba, kuno muhinga mugira ngo tugire icizere Imana yacu. Rimwe twebwe nk'abizera tuba tuboshwe n'ibintu ducamwo, kandi ntitugire icizere Imana yacu nk'uko byari bikwiye kumera. Kandi nawe mushiki wanje mukundwa, we nawe uyu munsi mu buryo budasanzwe ukeneye ugusenga usabizwa mu buryo budasanzwe bwo gukira. Sinshaka kuguma mvuga amazina, ndabizi n'abandi barabizi. Umwami ari hano kugira ngo yemeze ijambo ryiwe. Akavuga mu ijambo ryiwe, akavuga ati ndi umwami, nje muganga wawe, ni jewe ndagukeza. Kandi iyo ni ego na amen. Ibyo tubyizeye turaza kubona ubwiza bw'Imana, na cyane cyane igihe abaganga baba batakizi ingene bakwiye kubigenza. Aho nyine niho Mwene Data Branham yavuze umunsi umwe, aravuga ngo tugende kuraba umuganga mukuru tumubwire, we arashoboye gukora ibyo bintu byose. Reka tuve mu nyigisho tuje mu bikorwa, hanyuma tureke ukwizera kwacu kutembe kwidegembya, kugira ngo ikiganza cy'umwami gishobore kugendagenda, kandi uburenganzira bw'Imana yacu, intsinzi ya Golgota hagati mu bwoko bw'Imana ishobore kugaragara. Uyu munsi turashaka kwizera, kandi bihuje no kwizera kwacu ibyo biraza gukoreka. Imigabo y'abanyamahanga yahinduwe ubusa, ariko inama cyangwa imigabo y'Imana yacu igumaho ibihe bidashira. Pawulo akandika mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 20 ngo nababwiye inama yose y'Imana. Nababwiye inama yose y'Imana. Ni iyo nama, mu mugambi w'Imana niho harimo agakiza kuzuye, niho harimo ugucungurwa kuzuye, impwemu n'ubugingo n'umubiri. Mushiki wanje, ibyo uba widodombera, umubabaro wose uba ufise uremereye ubugingo bwawe, ntituri hano gusa kugira ngo twumvirize ubutumwa gusa. Turi hano kugira ngo duhure na Yesu, kugira ngo twizere, kugira ngo tumwizere, kugira ngo tumugirire icizere. Naramaze kubivuga inshuro nyinshi. Haheze iminsi hari abagabo, hari abantu bizera mu Mana, kandi niba mwarasomye mwitonze neza mugasoma icete cya Yakobo, muzosangamwo uwo murongo wanditswemo ngo mbere n'amadayimoni nayo arizera Imana akajugumira. Ntibihagije gusa kuba wowe wizera Imana, ariko utegereza kwizera Imana. Kwizera mu Mana gusa, ariko ni kwizera, dutegereza kwizera ibyo yavuze. muri yo mu kuyizera amamiliyoni menshi mw'isi, ariko ninde yizera ibyo ivuga? Ninde yizera amasezerano ayo yatanze? Kandi icyo nicyo kintu nyamukuru turashaka kuyizera, kandi tuyigirire icizere. Umukiza yabaza abo bose baza kuri we ngo urizera. Byasabwa gusa ko yishura ego ndizera, hanyuma umwami akavuga ngo bikubere nk'uko ukwizera kwawe kumeze. Bitubere uyu munsi nk'uko nyine tubyizera, kandi nimba twizera bihuje no kw'ibyanditswe bivuga, tuzohabwa n'Imana inyishu ibereye ihuje n'ibyanditswe byera. Umwami ashobore kuba hano uyu munsi mu buryo bushimishije, dushobore by'ukuri gutwagwa hafi yiwe, neza imbere y'inyonga ziwe, dushobore tubibemwo mu buryo bushasha.
hahirwe ubwoko nk'uko uyu murongo twasomye ngo hahirwa ihanga iryo uhoraho rifise uhoraho kw'Imana yaryo, ubwoko yitoranirije kuba ishamvu yiwe. Igihe twabona igihe tuba turagenda hariya muri Isirayeli tukabona igishushanyo ikibumbano bagiriye Eliya, uwo muntu yahagaze hagati mu bwoko agasemera akavuga ngo ni gushika ryari mbega muzodandabagirana mu mpande zose, nimba Bayali ari we Mana mumukorere, ariko nimba uhoraho nawe ari we Mana nawe mumukorere. Ingene dukwiye kuba abashima yuko tudakeneye kuhagarika icibutso ca Eliya. Icibutso canke igishushanyo ni ikintu capfuye dushobora kuraba, ariko turizera yuko Imana ya Eliya nayo niyo Imana yacu, kandi yishura muri burya buryo nyene, kuko haranditswe ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asenga kugira ngo imvura ntisubire kugwa, kandi ntiyasubiye kugwa hano ku isi imyaka ishika kuri 3 n'amezi 6. Eliya umuntu ameze nkamwe, umuntu ameze nkawe, ameze nkanje, atari ico cibutso, atari ico kintu gipfuye, ariko umuntu yumvise ijambo ry'Imana akaryumva, akaryizera, akagira icizere umwami, akamwambaza kandi akakira inyishu. Imana yishura ikishura n'umuriro, niyo Mana y'ukuri, niyo Mana nzima. Ishaka gushinga naye uyu munsi hagati muri twebwe yuko ari nzima. Turahaguruka dusengere hamwe. Data uri mu ijuru, n'umutima wanje wose ndagushimiye Mana yuko utwemereye ko dukorana hano uyu munsi muri kino kibanza mu kwizera mu izina ry'igiciro ryera ry'umwami wacu Yesu Kristo, tugashobora gushira imyitwarariko yacu n'ibyo dukeneye byose tukabishira ku birenge by'uwo atwitwararika, we yikuyemwo amaraso yiwe ku bwacu ku musaraba. Mukiza dukunda, urazi ibyo dusaba, ibyo dutakambira, urazi ibyo dukeneye, urazi indwara, urazi ibyo umuntu wese agambiriye mu kuza hano uyu munsi, kandi turabizi kandi turemezwa o Mana yuko uri wa wundi ejo hahise uyu munsi, kandi ko uri wa wundi ibihe bidashira. Ushingira intahe yuko uri muzima, ubishingira intahe kandi kubwo ububasha bw'ijambo ryawe, ububasha bw'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, bitegerezwa kuba yuko ukwizera kuzima kukinjira mu mutima w'abariko barumviriza, kandi nawe mwami w'ijuru n'isi ugashobora kwemeza iri jambo, ukemeza uko kwizera, ukemeza uko kwizera, ugasohoza ijambo ryawe, kandi ugashikana amasezerano yawe, ugakiza indwara, ugakiza ukabora. Wewe wanesheje w'Igorgota, uhishure uyu munsi intsinzi yawe mu buzima bwanje no mu buzima bwacu twese. Ndagushimira, waranesheje, warazutse, uri muzima. Haleluya, urakoze Mana. Ushire kure yacu imitwaro yose, impwemu yose ishaka kudusamaza, hamwe n'ibintu byose bikuzibira. Usige nk'uko Aroni yasizwe, ku buryo bw'uko amavuta yo gusigwa yatemba no ku buyonga bw'impuzu ziwe. O Mana mwijuru, siga ikoraniro ryose, siga ikoraniro ryose mu buryo bw'ubushobozi, biciye kuri mwemu wawe yera, kandi
umuritse ijambo ryawe utuvugishe mu buryo budasanzwe. turakubwiye ngo urakoze Mana mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. turicara ubu rero duhita twinjira nyine mu ijambo dukura mu gice cya mbere cyo mu byakozwe n'intumwa ku murongo wa mbere gushika ku wa gatatu. J'ai écrit, cher Théophile, mon premier rapport de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement. Teofilo we ca gitabo ca mbere kivuga ibyo Yesu yatanguye gukora no kwigisha byose gushitsa ku munsi yadugijwe mu ijuru ahejeje kugerera intumwa muri mwe mu yera zimwe yatoranije. kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Gushika hano iri jambo, iyo dufatiye ku kirangamisi, twisanga mu bihe hagati yo kuzuka hamwe no kuduga mu ijuru kwa Kristo, aho umwami Yesu yagize amahirwe yo kubwira abigishwa biwe, akababwira ibintu byose bijyanye n'ubwami bw'Imana, ibyo bashaka kubabwira, kandi yarabihishuriye iminsi 40 yatandukanya ukuzuka hamwe no kuduga mu ijuru. Iyo tubirabye mu buryo bw'imwemu, ntitwisanga hagati yo kuzuka hamwe no kuduga mu ijuru, ahubwo twisanga neza imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ariko ibyo bitugira neza kwihweza ibi bintu kugira ngo tubyinjiremo mu byo umwami yakoze kiriya gihe kera, kuko bijyanye no gucungura. Ugucungura gufise agaciro, bijyanye no ugucungura gufise agaciro gahoraho, kandi kuri abo ibyo bifise agaciro gahoraho ni kuri abo batoranijwe imbere y'uko isi iremwa. Kandi tugire kuvuga ku bijyanye n'inkuru ijyanye no kubambwa hamwe no kujya mu isezerano rya kera, hanyuma tuze mu isezerano rishasha. Hano mu butumwa bwiza bwa Yohana turasoma ku murongo wa 28 mu gice cya 19. Yohana Yohana 19:28. Hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, kugira ngo icyanditswe gishike, aravuga ati mfise inyota. Aho hantu hari hateretse inkono yuzuye inkarisha, nuko bashira sipongo yuzuye nk'inkarisha kw'irenga, bayirungika ku munwa wiwe. Yesu amaze kuyihabwa aravuga ati birarangiye. Araheza ajondamika umutwe, umutima uraca. Aha ikinkora ko mu buryo budasanzwe mw'amajambo y'ibyanditswe ni ijambo ngo byose, kugira ngo ibyanditswe byose bishike. Aha iri jambo ngo gishike. Ubwa nyuma nta buhanuzi na bumwe, nta cyavuzwe na kimwe, nta kintu na kimwe Imana yakoze biciye mu kanwa k'umuhanuzi Dawidi hamwe no mu kanwa k'abo bahanuzi bose, nta na rimwe ryategerezwa gusigara ridasohoje, kugira ngo ibyanditswe bigume bifite agaciro. Kandi ano umwami wacu harabuzwe ngo kugira ngo ibyanditswe byose bishike, yaravuze ngo mfise inyota. Hanyuma iri jambo ry'ubushobozi ngo byose birarangiye, birashitse, ngo ajondamika umutwe, umutima uraca. Turabizi yuko umwami Yesu yahejeje ku musaraba igorogota, ashitsa ugucungurwa gufise agaciro kibe bidashira. Nashaka kureka ijambo ubwaryo ryivugire ku bijanye n'ivyo. Abaheburayo igice 10 dore ku murongo wa 11, Abaheburayo
10 dore ku murongo wa 11. Kandi umuherezi wese ahagarara uko bukeye akora iby'ubuherezi atanga kenshi ibyo bimazi nyene ataho byoshobora gukuraho ibyaha namba. Ariko wowe amaze gutanga ikimazi kimwe c'ivyaha c'intahava abyagira iburyo bw'Imana. Umurongo wa 13, aheraho arorera igihe abasi biwe bazohindurirwa indava yo mu busi y'ibirenge vyiwe, kuko ikimazi kimwe arico yatunganije gose abezwa ukazogeza ibihe bidashira. Umurongo wa 15, kandi namwe mugera niwe cabona kidushingira intahe y'ivyo amaze kuvuga ati. Umurongo wa 16, ati iri niryo sezerano nzoserana nabo. Yeremiya 33:34. Hanyuma y'ivyo ni je uraho bivuze nzoshira ivyagezwe vyanje mu mitima yabo no mu bwenge bwabo, kandi no nzovyandika. Yeremiya 31:33. ati arongera ati kandi ivyaha vyabo n'ugabitinya kwabo sinzovyibuka ukundi. Ariko aho ivyo bihariwe ntihaba hakiriho gutanga ikimazi c'ivyaha. Yesu Kristo nk'umwagazi w'intama yamenye amaraso yiwe ku musaraba Igorogota, kandi iryo niryabaye rimwe risa burundu ku bwanje no ku bwawe, ku bwa abo bose bashizwe mu mugambi wo gucungurwa kw'Imana yacu. Mw'izeno rya kera dusangayo ibitutu canke ibigereranyo mu buryo butandukanye. Mu kuvayo mu gice 12 hariya dusangayo ico dufatira ko mu gihe Mose yarahawe igikorwa n'Imana cyo gutegeka ubwoko ngo bukerere umugezi ku bwa Pasika, hanyuma bagashira mu amaraso ku bishimajyango, hanyuma bakabona umwana w'imfura aziganijwe. Mu nyemerere mfatire mu ncamake nyene, nubwo nohitamo naho nofatira ku bya Bibiliya kugira ngo dukoreshe umwanya, namwe muraza gushobora kubisoma iwanyu. Ariko nubwo biri uko, nashaka gusoma umurongo wa 3 hanyuma n'umurongo w'indwi hanyuma n'umurongo wa 12. Kuvuga mu kuvayo 12 umurongo wa 3, nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli ku munsi ugira 10 w'uku kwezi, umuntu wese yiyabirire umwagazi w'intama uko amazu yabase angana, umwagazi umwe mu nzu yose. Kandi iyo nzu, umurongo w'indwi, baheze babire ku maraso bayasige ku bishimajyango vyompi no hejuru y'umuryango w'inzu yose bawuririyemo. Hanyuma turasoma umurongo wa 13. Umurongo wa 13, ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo, nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana, nta cago kizobazako ngo kibarandure. Igihe nzotera igihugu ca Egiputa. Hano dufise mu isezerano rya kera ingene Pasika yinjijwemwo, kandi turabizi yuko igihe umwami Yesu yanaza Pasika yarafashe umukate, umutsima, hanyuma atanguza ingaburo, ashimira umutsima, arawumanyura awuha abigishwa, afata umuvinyu avuga ngo aya n'amaraso yanje amenetse ku bwanyu no ku bwa benshi kubwo guharigwa ibyaha. Yazanye isezerano rishasha, azana isezerano rishasha nk'irifise agaciro biciye ku maraso yewe. Ubu rero dushika ku kibazo cuzuye neza, mbega dukwiye kugira ico twongera ko gucungurwa kwacu, canke Imana mu buryo butunganye yarakoze ishikana uko gucungura ku bwawe no ku bwanje? Turavye ubwoko bw'Abisirayeli tukaraba ni bigereranyo mu mashusho y'isezerano rya kera, turabizi ko nta munyesirayeli n'umwe yagize ikintu kimwe yongera ko kuri ivyo kiretse kugaragaza ukumvira
uvuye mu kwizera kwiwe. Amaraso y'imyagazi yari yatembye nko kugura, yari yatembye mu kibanza cy'amaraso yabo, ariko abisirayeli kubwo kwizera bategerezwa gusiga ayo maraso yatembye ku ishimajyango. Ni nako bimeze mu isezerano rishasha. Nta kintu na kimwe twongera ko cacu biciye ku bikorwa byacu dukora, ariko kubwo kwizera turashobora kuraba Yesu ku musaraba, hanyuma tukamubona ariko arabvirana hariya, tukamwitegereza nk'uwazibuwe hariya mu rubavu rwiwe, amaraso agatemba kubwo ikigongwe c'ivyaha vyawe n'ivyaha vyanje. Biba bikoretse rimwe burundu, aba amaze kubisohoza. Ni mu vyemere bugingo bw'agaciro mu vyemere. Mbega ni kangahe abisirayeli babikoze? Oya, cari igikorwa c'agakiza k'Imana yacu, kandi ico gikorwa c'agakiza c'Imana yacu cakorera ku bwoko bw'Imana rimwe burundu. Ibintu vyabaye kuri Igorogota bifise agaciro ku bana b'Imana bose babayeho guhera ico gihe, kandi bazobaho gushika kugaruka kwa Yesu Kristo. Ni igikorwa cyo gucungura carangiye, kirangijwe n'Imana. Nico gituma turasoma mu Bikorosayi ngo muri we niho duhererwa ugucungurwa, ni kuvuga niko kubabarirwa kw'ivyaha vyacu biciye ku maraso yiwe. Abikorosayi ba mbere 14. Ni igikorwa cyo gucungura carangiye, ico jewe nawe dushobora kwishirako mu kwizera. Ndibuka ubutumwa bwa Mwene Data Branham igihe yavuga kubijanye n'ivyo, canke ari ikiganiro yariko aravuga nk'uko akavuga ngo umwana ngo muri iyo nzu yashobora kumva amarira, hanyuma arabandanya umwana akabaza ati, mbega papa, tugiye kuba abakurikira gukubitwa n'ico cago cica? Hanyuma uwo papa w'uwo mwana yashobora kuvuga atekanye gose, avuga ati, muhungu wanje, nta kibi na kimwe kiza gushikira iyi nzu. Umumarayika uwo ariko arica ntaza kugira uburenganzira bwo gukubita wewe, kuko twasize amaraso kuri gishimajyango c'inzu kuko bihuje n'ivyashinzwe n'Imana. Kandi uriya mumarayika murimbuzi araza kurengana mu burake bwiwe bwose, mu gukara kose no mu shavu ryiwe ryose, n'urupfu nagwo rwarengana rudakubise aho amaraso y'abari ku nzu, kandi ababa bari munsi y'ubwo burinzi bw'amaraso baba mu mutekano. nk'uko indirimbo ivuga ngo kuba mu mutekano, turi mu biganza bya Yesu, turi mu gikiriza ciwe. Hariho uburuhukiro ku bwoko bw'Imana, hari uburuhukiro kuri abo amaraso yasizwe ku bishimajyango. Mbega uburake bw'umumarayika arimbura bwari abandi, bwaraba abahungu bose, byari abandi. Nimumbwire byihuse, byari abandi. Ndindiriye inyishu. Urakoze Mwene Data mukundwa. Byari aba bana b'imfura. Iryo jambo murifate neza. Kristo ni w'imfura, natwe turaba umushuzo. Wewe ni imfura, natwe turabana b'imfura. We umwana w'Imana, natwe turabahungu n'abakobwa b'Imana. Mbega ninde yategerezwa gukorwako? Ninde yategerezwa kwicwa? Ni abana b'imfura, nibo bategerezwa kwicwa, kuko Imana yashize umugisha mu buryo budasanzwe kuri abana b'imfura. Igihe dusoma mu byahishwe Yohana mu gice ca 12 kubijanye n'umwana w'umuhungu, haranditswe ngo ico kisato cyari cuguruye umunwa kugira ngo kirotse uwo mwana w'imfura, uwo mwana w'umuhungu. Igihe aza kuvuka, turabizi neza yuko uburake bw'umugwanizi ntiburaba abariko baramukorera. Uburake bwa Satani butumbera abana b'imfura, abahunze uwo mugwanizi bakamuhunga burundu, kubwo ico giciro carishwe c'amaraso y'ubagazi w'intama ku musaraba Igorogota. Ariko abana b'imfura
nta kintu na kimwe bashobora kubyongerako. Ubwa mbere bwo nta kintu na kimwe bari bashobora kubikorako, kuba bafise uburenganzira bw'umwana w'imfura. Si bo bafashe izo ngingo. Mbega murabibona, Imana niyo yagenye ibintu byose. Pawulo hanyuma akabiramvura neza mu Waroma 8 akavuga ngo abo yahamagaye, abo yatoranije yarabahamagaye kandi yabageneye kubona ubwiza bw'Imana. Abaroma 8:28. Yohana akavuga ngo icyo twageneye kuba ntikiraseruka, ngo ariko igihe azoseruka tuzoba dusa nawe. Yohana 1:3. Nashaka uyu munsi gushimika ku isaha, ku gikorwa cyakozwe cyo gucungura kirangijwe ku bahungu n'abakobwa bose b'Imana, kugira ngo tugire ukurukira mu Mana, tugume mu kwizera Imana yacu. Tumenye yuko amaraso y'umwagazi w'intama ari cyo kiguzi cyatanzwe. Nibwo burinzi bwawe, nibwo burinzi bwanje, nibwo gucungurwa kwawe, nibwo gucungurwa kwanje. Ariko ntibyari ibyo gusa, hariho no kwiyuzuza. Abalewi 23 havuga umunsi ukomeye w'impongano, umunsi ukomeye, umunsi uhambaye wo kwiyuzuza mu bwoko bw'Imana. Abalewi 23 dore ku murongo wa 26. Uhoraho abarira Mose umurongo wa 27 ati umunsi ugira 10 uko kwezi nyene kwindwi niwo munsi w'impongano, niwo munsi wo kwiyuzuza, uzabere wo gukorana kwera. Muze mwame mwibabaza, mu gifaransa mwisonzesha, ngo kandi muze mushikanire kukimazi gitongorwa n'umuriro. Nimuze mugire igikorwa na kimwe mukora kuri uwo munsi, kuko ari uwo munsi ari umunsi w'impongano, aho muzotangirwa impongano imbere yanjye jewe Uhoraho Imana yanyu. Turabizi yuko mu isezerano rya kera umuherezi mukuru yinjira rimwe mu mwaka ahera cyane ajanye amaraso y'impongano, amaraso yo kwiyuzuza, kugira ngo ashobore kuronka impongano imbere y'Imana ku bwiwe no ku bw'ubwoko. Mu isezerano rishasha Yesu Kristo umuherezi mukuru yinjiye rimwe risa, yinjira ahera mu ijuru ajanye amaraso yiwe bwite, kugira ngo asohoze ugucungura gufise agaciro gahoraho, hamwe no kwiyuzuza, asohoze ukwiyuzuza. Umunsi uhambaye wo kwiyuzuza hamwe n'Imana yanyu. Abikorino 2:5-19. Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi. Umugwanizi arashobora kuba afise ubwo burake bukomeye, arashobora guca mu bihugu agakubita akanica bamwe, ariko aho amaraso y'umwagazi, aho abantu mu kumvira bifatanije n'ukwizera baba bakore bihaye kwayo mu maraso y'impongano n'icyo kigongo cyo kwiyuzuza, ategerezwa umugwanizi kurengana mu burake bwe bwose, kuko igihano uburake bwategerezwa kudukubita twebwe jewe nawe bwakubise umwami, kuko byanditswe muri Yesaya 53 ngo yikoreye amakosa yacu yose kandi yikoreye igihano cacu, kugira ngo tugire amahoro, kugira ngo dukire mu mishagu yewe. Reka rero tugarukireho twihuse mu byakozwe n'intumwa mu gice cya mbere. Birakwiye cyane yuko tugumya hano ibi bikurikira. Inyuma yo kuzuka, umwami yishuriye abigishwa, hanyuma abaha amategeko ya nyuma biciye kuri mwe mu yera. Iyaba twarabaye natwe muri icyo gihe, jewe nawe, iyaba twaragize amahirwe yuko tuba duhari, mbega amahirwe yari akomeye kuri ayo. Mwana w'Imana ku gaciro, dufise amahirwe akomeye mw'ino minsi ayo tubayemwo ubu, yuko twabaye twoba muri 11 canke 12 canke muri bamwe 70 canke muri bamwe 300. Ivyo naco bivuze kinini. Canya mukuru nuko duhari ubu mwa kino gihe, aho mwemu w'Imana ahishura, aho umwami ashobora kuvuga ibyo yasabye abigishwa abagurano biwe ngo bakore. Hano bijanye
no kuba hari amabwirizwa, hari ibyo Imana yatanga by'ibikorwa. Ijambo ryanditswe hano haravugwa ngo inyuma yo kubabazwa yabiyeretse ari muzima, atanga ibimenyamenya, ibimenyetso byinshi, abiyereka, abonekera iminsi igera ku 40, avugana nabo ibintu biraba ubwami bw'Imana. Umwami Yesu yari yaravuze mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo narifise ibintu byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kubyihanganira. Inyuma yo kuzuka byagenze ukundi, yashoboye kwishurira abiwe, yashoboye kubavugisha ibyo atashobora kubibabwira ubwa mbere, yashoboye kubabwira mu nyuma. Mwana w'Imana ukundwa w'agaciro, ibyo umwami atashoboye kuvuga haheze imyaka 200, 300, 400 cyangwa 50, yabivuze mu runganwe rwacu. Misi yose ijambo ribereye mu mwanya ubereye, ijambo ribereye ku bwoko bw'Imana, bihuje n'umugambi w'agakiza w'Imana yacu. Turabizi yuko Yohana yagize igihe ciwe, umwami Yesu yagize igihe ciwe, intumwa zagize igihe cyabo, ishengero ryagize ibihe 7 by'ishengero bya gihanuzi, ibyo ryategetse gucamwo kandi ryaciyemwo. Turi ku iherezo ry'igihe ca nyuma c'ishengero muri Laodikiya, kandi aho niho tubwirwa ngo mbega imbere mu bwina bimeze gute. Ibyo rero ntegerezwa kubibyibwira, kandi nawe kandi dutegerezwa guha Imana ko ari ifise iby'ukuri mu by'ukuri byose, mu bintu byose. Aha niho umwami yatangiye amabwiriza ya nyuma, hanyuma atuma abigishwa biwe mu mahanga yose. Birakwiye kusoma iherezo ry'ivanjiri rya Matayo, Mariko, Luka na Yohana kugira ngo umenye ibyo umwami Yesu yavuze abwira abigishwa biwe ku iherezo ry'iminsi 40. Mu butumwa bwiza bwa Yohana bijanye no kuba ari ijambo ridasanzwe, turasoma umurongo wa 19 wo muri Yohana 20. Le soir étant venu en ce jour, premier jour de la semaine, et les portes du lieu où se trouvait. Nuko kuri uwo munsi buhwibiriye, niwo wa munsi wa mbere w'iminsi 7, inzugi zari zugaye aho abigishwa bari kubwo gutinya Abayuda. Yesu araza ahagara hagati, arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza byiwe no mu rubavu, maze abigishwa baranezerwa babonye umwami. Umurongo wa 20 n'uwa 21. Amaze kuvuga atyo, umurongo wa 21, Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe. Nkuko Data yantumye niko nanje mbatumye. Avuze ibyo abahumekera ko ati nimwakire Mwemu Yera. Umurongo wa 23 ati kandi abo muzoharira ibyaha bose babihariwe, ariko abo mutazobiharira bose ntibazoba babihariwe. Iri jambo ridasanzwe kandi ryatahuwe nabi ku bantu bataronse Mwemu Yera. Ndenezerewe cyane yuko handitswe hano yuko ngo maze abahumekera ko arababwira ati ni mwakire Mwemu Yera. Yaba ibi bitabaye, kumbure bari kubitahura nk'uko abantu bamwe babitahura mu gihe cyacu, yuko ngo bari ibyaha, ngo babishatse, ngo bivuye ku mutima. Ibyo bibaho imbere y'Imana. Dutegerezwa kubanza kuronka Mwemu Yera kugira ngo tumenye mbega ni mu yihe mvugo iri jambo ryavugiwe, kandi ni mu kihe kibanza rifise ikibanza cyaryo. Mbega murabibona yuko muri buri jambo ryose ry'Imana, buri jambo ryose, buri ryungane ryose, ikintu cyose cyanditswe bifise ico bimaze gikomeye. Ubwa mbere avuze ngo amahoro abe muri mwebwe, ngo nkuko Data yandungitse
nanje ndabarungitse. Umurongo wa 22 ngo ambaze kuvuga ibyo, avuze iryo jambo abahumekera ko arababwira ati nimwakire Mwemu Yera. Umurongo wa 23 ngo kandi abo muzoharira ibyaha bose bazoba babihariwe. Buretse ugiye muri Luka 24 umurongo wa 47 haranditswe ngo ku bw'izina ryiwe birakwiye yuko ukubabarirwa ibyaha, ukwihana no kubabarirwa ibyaha byigishwa mu mahanga yose, ariko bibanje i Yerusalemu. Ngo muri byabona by'ibyo. Umurongo wa 49 ati umve ngira mbarungikire ico data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Suko umuvuga butumwa w'ijambo yoza ngo akore mu buryo bwiwe ashaka, oya kandi oya. Ariko aho ugucungura kuba kuvuzwe, turashobora kuvuga kuri abo baje bizera, mu kwizera tuti wizere umwami Yesu Kristo wewe urakizwa n'inzu yawe. Uko rero abo bose bizeresha imitima yabo yose bazoronka ikigongwe c'ivyaha cabo. Ikigongwe c'ivyaha kiba gihuje no gutangazwa k'ubutumwa bwiza kwa Yesu Kristo, atari ibikorwa ibintu umuntu wese aba ashoboye gukora, ariko hamwe no gutangaza k'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwami wacu. Abantu babitahuye nabi kandi bazobandanya kubigenzuko, ariko n'Imana yatanze iryo tegeko. Iravuga ngo hano ngo amahoro abe abane namwe, nk'uko data yandungitse uko niko nanje ndabarungitse, nk'uko data yantumye niko nanje mbatumye. Hano hariho ukurungikwa n'Imana, kandi turabizi neza ukurungikwa. Ishengero rifise igikorwa c'Imana, kandi ico gikorwa c'Imana gitegerezwa gukorwa. Abahanuzi bari bafise igikorwa cabo, intumwa zari zifise igikorwa cabo, kandi aho hagati mu ishengero y'isezerano rishasha. Ubwo rero mu gihe cacu dutegerezwa kwihweza kuko bihuje n'ijambo ry'Imana, tukabona mbega ni mu buhe buryo gahunda y'Imana yasohoje, kandi ntidushobora kuvyibuza, ariko dutegerezwa kuvuga gusa kuko iki gihe umwami yarungitse umuhanuzi wayo, umugurano umuhanuzi wayo imbere yuko umunsi uhambaye kandi uteye ubwoba uhoraho ushika. Kandi kugira ngo ndabereke yuko abantu b'Imana bari bafite Mwemu Yera, nshaka kubasomera ijambo iryo mu ncamake navuze ko Strasbourg dukura mu Byakozwe n'Intumwa 2, kandi muca mubona yuko abantu b'Imana mu isezerano rishasha bavuga ijambo ry'ivyanditswe ry'isezerano rya kera mu buryo butandukanye n'ibyaba byanditswe mu isezerano rya kera. Ibyakozwe n'Intumwa 2 ndasoma hano umurongo wa 19. Ibyakozwe n'Intumwa 2:19 nzoshira utwumiza hejuru mu ijuru n'ibimenyetso hasi ku isi, amaraso n'umuriro no gupfunduka k'umwotsi. Umurongo wa 20 izuba rizocura umwiza n'ukwezi guhinduke amaraso, hataraza uwo munsi mukuru rurangiranwa woraho. Mu Gifaransa ngo uhambaye uwo bwiza. Mu isezerano rya kera handitse ngo umunsi uhambaye woraho, ariko hanavuze ngo umunsi w'ubwiza uhambaye. Utizera acavuga rero ngo none uyu muntu w'Imana ntiyamenye ingene umuhanuzi Yoweri yabivuze aho bibomekewe na Mwemu Yera. Murabizi intumwa ntizari inyoni za kasuku zisubiramwo. Petero nshaka kubabwira Mwemu Yera yamurongoye. Rero uyu munsi uwo munsi uzobuteye ubwoba kandi ari uwo bwiza. Ku batizera ni umunsi uteye ubwoba wo kwihora, umunsi wo guhanwa, umunsi uzoba uturira nk'itanure, umunsi wo abantu babi, abantu batagira Imana bazomera nk'ivyatsi, ni umunsi uzobatongora. Kandi uwo nyine Paulo arabivuga muri Petero 2:3 umurongo w'10 ngo ariko umunsi w'Uhoraho uzoza aho
aho iby'itanguriro bizoshongeshwa n'ikibingibi gikazi. Ariko no mu byakozwe n'intumwa aravuze ngo imbere yuko umunsi uhambaye kandi w'ubwiza ushika, mu Gifaransa ariko bavuga izamugwa, ni uwo munsi uhambaye w'ubwiza ku bwanje no ku bwawe, ni umunsi uwo umwami yadushiriyeho kubizera, umunsi w'ubwiza, umunsi w'ubwiza, umunsi uwo turindiriye twese kandi twokwifuza kubona ushitse guhera uyu munsi. Ariko guhera aho uwo munsi uhambaye w'ubwiza uzoba ushitse, aho igitondo gihoraho kizoba gitanguye, abo bose kuri abo bose barindiriye kugaruka kwa Yesu, hanyuma izuba rizorenga kuba kwatizera, hazoba hijimye, rizoba rirenze izuba, hazocatangura umunsi uteye ubwoba uhoraho. Mbega byanditse iki? Handitse iki mbega mu manuzi Yesaya ngo mbega mucibamye ijoro rigeze, aravuga ngo igitondo kiraje n'ijoro naryo riraje, ibyo byose biraje. Ijoro kuri bamwe haza igitondo cy'ubwiza, umunsi w'ubwiza, umunsi w'izamurwa, umunsi wo guhindurwa, umunsi turindiriye. Ku bandi haza umunsi uteye ubwoba, uzoba uturira nk'itanure, aho abanyabwibone bose, abantu bose batagira Imana bazoba bameze nk'ibyatsi. Mbega murabona yuko Petero yarahagaze mu mwidegembyo wa Mwene yera, ntiyarashimitse cyane ku kintu kimwe gusa, ariko yabona imvugo, yabona ishengero hano ku isi, hanyuma akamenya ngo imbere y'uko uwo munsi uteye ubwoba ushika, igihe izuba rizocura umwiza, ukwezi kugatakaza ukubonesha kwako. Nitubwo ijambo ryo gutera ubwoba, we avuga umunsi w'ubwiza ko abona ishengero, we yumvira kugaruka kwa Yesu Kristo, akiyumvira guhindurwa, agaduka kuzamurwa, ibibanza kuba bizoba kandi imbere y'uko ibyo byago bikomeye bikubita iyi si. Mbega murabona uburyo bw'igitangaza ubwo Mwene yera ngene yahumekera akarongora ubwoko abantu b'Imana, abanyateolojiya bavuga ngo uyu mugore wa Petero ngo nta nuko ngo yanavuze neza ijambo ryo manuzi Yoweri. Ntimugahangayike, yari gushobora kurivuga neza gusumba uwo mwigishwa wo muri teolojiya. Hano yari Mwene yera ariko aravuga, kandi yarabona ko imbere y'uko iryo zuba ryijima, imbere y'uko ukwezi gutakaza kuboneza kwako, Yesu azogaruka, kandi uwo munsi w'ubwiza uwo uwizera arindiriye kuzoza, kandi tuzozamurwa kugira ngo tubane n'umwami ibihe byose. Mbega ico si ikintu c'ubwiza? Mbega nimubona yuko umwami Mwene yera afata abize n'abahanga nk'abapfu, kuko bigira ngo n'abanyabwenge ubwabo, kandi ntibagire ubuyobozi bwa Mwene yera kugira ngo babone mu buryo bwose imvugo nziza mu jambo ry'Imana. Kira gihe kera umwami yari afise abantu bahumekegwa, bamenya neza ibyanditswe, kandi nankeka umwe mu bizera yari gushobora kuza akavuga ati, Petero gatonyi, umuhanuzi Yoweri nuko biruko yavuze yuko imbere yuko umunsi uteye ubwoba uhambaye woraho ushika. Yego yovuga ati, yego nyine ndabizi neza kandi ndabyizera uko nyine, ariko imbere yuko uwo munsi uhambaye uteye ubwoba ushika, habanza koza umunsi uhambaye w'ubwiza, umunsi w'abizera w'abana b'Imana, umunsi uwo jewe nawe turindiriye. Ntimugahagarike imitima, abantu b'Imana ntibaba bari mu guteterezwa, nubwo rimwe uwo menga niko babimeze birabira uwo mwanya, ariko Imana yo irazi abayo, kandi dushobora kuyitega ko igihe cyose izoturongora mu buryo bubereye gushitsa aho tuzova mu kwizera tukashika mu kubona. Hano mu byakozwe n'intumwa mu gice cya mbere twasomye ko umwami yahaye amategeko abigishwa, intumwa izo yari yaratoranije, atari abari baje ngo bavuge ngo mwami ngo nashaka gukora ikintu, ariko abo yari yaratoranije, abo nibo yahaye biciye kuri Mwene yera ayo mabwirizwa ya nyuma, hanyuma arazamurwa aja mu ijuru. Abo nibo
ibyakozwe n'intumwa 1:3, kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ahabonekera iminsi 40 avugana nabo ibintu biraba ubwami bw'Imana. Bene data na bashiki banje, bagenzi banje, umwami Yesu yarazutse kandi ni muzima, yanesheje urupfu, yanesheje ukuzimu. Paulo yashobora kuvuga agaseberera akavuga ngo rupfu, mbega uruboyi rwawe rurihe, intsinzi yawe irihe? Ndazi ikintu kimwe nuko umwana w'Imana igihe Yorodani y'urupfu itegerezwa gushikira, abafise amahoro, afise ubushizi bw'amanga bwishimitse mu mutima wiwe akabazi yuko nta kintu kimwe, nta muntu n'umwe ashobora kumunyiganyiza. Ico nitwaretse uyu munsi nuko twoshiraho rimwe burundu, tugashikamisha rimwe burundu umuhamagaro wacu n'ugutoranywa kwacu. Ntidusubire kwinjira ngo dusoke, nitwizere rimwe ngahandi ngo twibaze ngo mbega turabizera, ngo mbega ntiturabizera, mbega turizera cyangwa ntitwizera. Oya, uyu munsi ushaka ko Imana twishura, kandi ni naco kibazo. Nico kumugoro cejo muhingamo, nimba biba bikwiye yuko twuzura Mwemu Yera. Bene data bashiki banje mu mwami, niryo sezerano rihambaye kandi nivyo byambere bikwiye. Kandi tuba muri Matayo 3 hakavuga ngo igihe umwami Yesu yabatizwa na Yohana, ngo ijuru ryarugurutse, Mwemu Yera yaramanutse, ijwi rirumvikana ngo uyu niwe mwana wanje nkunda, uwo nashizemwo, uwo mpimbarirwa rwose. Pentekote ntiri ku kirangamisi, ariko Pentekote iri muri Bibiliya. Pentekote ishobora kuba mu mutima wawe no mu mutima wanje, ikinjira mu buzima bwawe no mu buzima bwanje, igacika ibintu by'ukuri. Murabizi umubatizo w'amazi nivyo dukora ku ruhande rwacu mu kumvira Imana, mu kwizera. Umubatizo wa Mwemu Yera ni inyishu y'Imana iduha kubwo buntu, kubwo jewe nawe, bihuje no kwizera, gufatanije no ukumvira kuvuye mu kwizera. Murabizi umwami umukiza yashaka ko Yohana amubatiza. Yohana aravuga ati mwami, oya. Umwami aramubwira ati birakwiye ko dushitsa ugukorotsa kose, reka bimere uko nyene. Hanyuma Yohana ararika arabatiza, ntiyarafise ikosa, ntiyarafise icaha, ariko yaravuze ngo birakwiye ko dushitsa kugoroka kose. Umuntu avaye uwizera muri Kristo arabatizwa, kuko haranditswe ngo uzizera akabatizwa azokizwa. Umubatizo ni intambuko yo kwizera, yo kumvira ivuye mu kwizera, iyo abizera bakora mu gukurikira Yesu. Umubatizo wa Mwemu ni inyishu y'Imana kuri uyo yabaye uwizera kandi ayumvira kugira ngo ajane iyo nzira mu kwizera. Nta kundi kuntu vyogenda kiretse icipfuzo cimbitse kandi gikomeye kigaragara muri twebwe, ku buryo bw'uko tugasenga kugira ngo twuzure Mwemu Yera. Ariko ubu rero dushitse ku gace gakomeye ku kajanye no kuba ako nshaka gushimika ko uyu munsi, kandi ubu rero ngo mbafatira ku byo Mwene Data yaravuze imbere yuko aba igikorwa cyo gusengera abagwaye, ngo yaravuze ngo muje kuri jewe, hanyuma umwami Yesu akaba yambaye iyo kosime yanje, hanyuma mukagenda kuri we, hanyuma mukamusaba, hanyuma mukamubona nyene ari mu mubiri nyene imbere yanyu, hanyuma mukavuga ati mwami nkiza. Yo kubwira ati muhungu wanje, mukobwa wanje, ati sinshobora kubikora kuko namaze kubikora igihe nikuramwo amaraso yanje ku musaraba Igorogota. Mbega murabona ivyo ari byo bijanye no kuba ari igikorwa c'Imana, atari kiba ubu gusa, ariko cyamaze gukoreka, cyamaze gusohoza. Uraza nta nkeka ubu kugira ngo uronke igikorwa c'Imana ucakire nk'impano, usabye igongwe uyu munsi. Kandi ko niko Mwene Data yabandanije akavuga ngo urasaba uza uyu munsi kwakira ikigongwe cawe kubwo kwizera, ariko ikigongwe cawe cyasoreje hariya igihe amaraso yamenetse ku musaraba Igorogota. Ukuzuzwa n'Imana kwawe, ugucungwa kwawe byabaye rimwe risa hariya. Ubu gusa tuza mu kwizera,
tukaza ku mwami hanyuma tukemera iyo mpano y'ubuntu yuko agakiza gukira indwara no kubohoka. Reka rero tujye ku gace gakurikira. Mbega birakwiye ko dutakambira tugasaba impano tukayitakambira canke impano ni ikintu duhabwa mu buryo bwidegenda, ikintu duhabwa uko Petero yaravuze ngo kandi muzohabwa impano ya Mwemu Yera. Ntegereza gushimika uyu munsi yuko impamvu iyindi tutaba mu mubatizo wa Mwemu Yera, kandi ibyo nivyo kuraba tukarondera yuko nuko ntitwamenye Golgota neza mu cisiguro cayo c'ubumana. Misi yose twihata ngo twongereza twongereze n'akandi ngo gucungura kwacu ngo tugire ico dushirako, ntibishoboka. Dutegerezwa gutahura rimwe burundu ati niwe gucungurwa kwacu, niwe kwiyuzuza kwacu, niwe Mana yagaragaye mu mubiri. Amen. Yaraducunguye, yaratwujuje nawe ubwiwe, yaratubabariye, turi ubutunzi bwiwe muri kino gihe no mu bihe byose bihoraho. Bitari uko tuzibabaza ubuzima bwacu bwose, kandi ntituzigera ducika abana b'Imana banezerewe. Tuzogira isura ikwegutse, tugendagende, ntituzobera umugisha abantu. Ariko guhera mu mwanya aho tuzotahura nk'abari abagabo bo mu izina rya kera ubushobozi bw'amaraso yo kwiyuzuza, tuzoririmba nibyo turirimba ngo ari ubushobozi mu maraso y'umwami. Nibyo, ariko by'ukuri twoba twarishuje ubwo bushobozi mu buzima bwacu kubwo kwizera nk'uko bari abo bwa mbere babikoze, abana b'imfura babikora b'Abisirayeli mu nzu yose, mu gihugu cyose, mu bibanza byose, ahantu hose aho amaraso yasigwa ku bishimajyango, aho umwagazi w'intama wicwa, aho bumvira mu kwizera, Imana yashize ikiganza cyayo kirinda. Niho abatoranijwe baba bari, niho umutima wayo waburi, aho niho haba hari ab'umushuzo, umukuko w'imfura. Bene data, kubw'ubuntu bw'Imana yacu turi abahamagawe, abatoranijwe, turi muri abo bumva ico Mwemu abwira ishengero, kandi dutegerezwa kwinjira by'ukuri tukinjira mu kiruhuko c'Imana mw'ino minsi, tukamenya amaraso y'umwagazi w'intama mu bushobozi bwayo yose, mu kwiduza kose, mu gucungura kose n'ikigongwe cose, kandi tukaruhukira rimwe tukinjira mu kiruhuko hamwe n'Imana yacu kubwo kwizera. Nibyo hazoba ibindi bintu byinshi, ariko kubw'ivyo turafise udusabira hafi ya Data. Iyo wabitameze nk'uko, kandi nta muntu n'umwe nashaka guha umusego wo kuruhukiraho. Jewe naje ubwanje nashaka kwikuraho ibintu byinshi, cyane cyane ibyabaye iyi myaka ibiri iheruka. Nashaka kwikura ibintu byinshi, kenshi nkunamika umutwe mu ivu, ibyo nakuyemo nkabwira umwami ati Mwami, simbereye ubuntu bwawe. Nashaka kwicokeza mu ivu, sisuye kumvikana canke kubonekana, ariko iyo nje imbere y'Imana afise iyo miro mu mutima imeze nk'uko, ndazi ngene ukwizera kuba gwagije muri jewe, hanyuma nkumva ijwi rimbwira ngo ntukeneye kwiraba, ntukeneye kuraba hasi, kuraba ivu iryo uwakuwemwo, raramura amaso uraba umwami wawe, kuko uzobaho, kuko yarapfuye apfira wewe. Amen. Kandi arinjira mu mutima w'uwizera, hakinjira ubushizi bw'amanga bumeze ukuntu burengeye icaha, burengera ibintu byose. Tukabona muri Yesu Kristo wanesheje by'ukuri ku caha, ku kuzimu, kumva no kuri Satani, atari uko twikubita ugakiriza ngo twumve ngo dukomeye ku bwacu. Oya, ahubwo mbega ni kangahe twakunze gusuzuguza Imana kubwo kutizera. Kubwo kwizera niho dushobora kubaha Imana, kandi
kwizera ni ubushobozi. Yohana akandika ngo uko kwizera ariko kwanesheje isi. Uko kwizera kuzima uko Imana yashyize mu gukora muri jewe nawe, mu gucungura kuzuye no mu bushobozi bwo kwiduza hamwe n'Imana mu maraso y'umwagazi w'intama. Ndatahura neza mpamvu Pawulo yigisha ngo nigisha Kristo yabambwe, ngo nikigwisha ku Bayuda, ngo n'ubupfu ku banyamahanga, kubagiriki, ariko akavuga kuri twebwe ni uw'igiciro. Abikorino ba mbere ngo niryo buye ryashibuwe n'abubaka, ariko ni Imana yashizeho nk'irigumya imfuruka kugira ngo ayandi mabuye yose abandanye kubakwa kuri we. Mwana w'Imana ukundwa, mugenzi wanje, uyu munsi rabana ukwizera urabe Golgota. Raba umwagazi w'Imana yikura amaraso yiwe hamwe n'urugori rw'amahwa hejuru ku mutwe. Menya ko ari amakosa n'ibyaha byawe byamutwaye yari ku musaraba. Kandi nk'uko nabivuze i Krefeld ku bijyanye n'iminsi ya Pasika, mbega Aburahamu ntiyikoreje ingazi, inkwi, Isaka izo yashyizwe ko mu nyuma, hanyuma mu nyuma na Isaka yazanye inkwi yashyizwe ko. Tusubye muri Luka turabona yuko umwami yikorejwe umusaraba arawutwara gushika ku musozi w'Igorogota. Umunsi umwe Yosefu w'Arimatiya yaramufashije bagenzi, ariko umwami niwe yabambwe ko musaraba yatwaye ku bwanje no ku bwawe, kugira ngo twebwe abari bakwiye gupfa tubone ubugingo budashira ku bw'ubuntu. Atari uko utegerezwa gukora ibi n'ibindi. Izere umwami Yesu, mugirire icizere. Dutegerezwa rimwe burundu gusohoka mu bintu byacu bwite, hanyuma twinjire mu by'Imana. Mbega ibyanditswe byera bivuga ngo iki? Ngo uwaruhukiye mu Mana aruhuka mu Mana mu buryo nk'uko nyine Imana yaruhutse ku munsi ugira indwi, iruhuka ibikorwa byose byakoze mu kuremwa. Muri rimwe usanga hariho uguhungabana mu mutima wawe n'umutima wanje, ugasanga ari guhungabana mu mutima w'abantu b'Imana. Uko niko hasoza ijambo ry'umuhanuzi Yesaya ngo kora ibi, kora n'ibi, ngo gato hano akandi gato hariya. Yesaya 28:10. Oya, ibyo biraheze. Turuhukira mu gikorwa cyo gucungura cyamaze kurangira cha Yesu Kristo ku musaraba i Golgota. Turi igikorwa c'Imana, turi igikorwa ciwe cyaremewe muri Yesu Kristo umwami wacu. Yatugize abahungu n'abakobwa b'Imana kugira ngo tube ikintu kibereye ishimwe c'ubwiza bwiwe bw'itangaza. Ariko tubandanije kwiraba, ntituzigira gushika no ku munsi wa nyuma wo kwaho kwacu, ntituzigira tugira mu mero aho Imana ishobora kuduhezagira. Dutegerezwa kuraba umwami, tukaraba umwami. Umuntu akoze ibyo agigwa musha, agaronka inkombe zishasha, agakomezwa. Ashobora guhaguruka nk'inkukuma akirukanga, kandi ntazoroha. Imana yagiranye isezerano y'amaraso amwe n'ubwoko bwiwe, kandi abo bose batoranijwe imbere yuko isi n'ijuru biremwa kugira ngo barabe ubwiza bw'Imana. Ikigongwe cyabo cyatanzwe rimwe risaha. Ikigongwe icyaha wakoze ejo hahise cyababari waheze imyaka 2000. We ingogosa ku mwami uvuga ati mwami mbabarira, kandi byokore niwa mwumva kwishura akubwira ati muhungu wanje, mukobwa wanje, nababariye igihe nari hariya ku musaraba, narakijije igihe nari ku musaraba, nanesheje urupfu, narangije byose igihe nari hariya manitswe ku misumari ku musaraba. Igihe nafata ikibanza cyawe, nikoreye amakosa yawe, nikoreye icyaha cyawe kuri jewe, narapfuye mu gihe ari wowe wari ukwiye gupfa. Nafashe ikibanza cyawe. Muhungu wanje, umukobwa wanje, subirana intege. Narapfuye kugira ngo ushobore kubaho, kugira ngo ushobore kubaho ibi bidashira.
igihe tubona Yohana ko hariya twamwumva ku kazina ka Patmos, umwami amuhuye nawe, Yohana yaguye nk'uwapfuye agwa ku birenge byewe. Umwami yaramubwiye ati nari narapfuye ariko rabandiho kandi mfise imfunguruzo z'urupfu na kuzimu. Ibyahishuye Yohana 1:10. ingene ari byigitangaza kuba tuzi ko twizera uwo mukiza yasoje byose. Turababara igihe tugize icyo tunanirwa ko, turababara igihe ibintu bitanezereza Imana biba byinjiye mu buzima bwacu. Twohindukiza umutwe iyo twari tubishoboye. Mbega hari ikintu wo kwikurako, mbega hari ikintu woshobora kwikurako nkaho menga nta kintu kimwe bigeze ukora. Mbega waroje icyaha cyawe ukabigira nk'urubura. Yarabikoze igihe ari ku musaraba. Nubwo icyaha cyawe kiba gitukurije gute, kiba icera nk'urubura. Kandi abo bari ibyaha ntasubira kubika ibigabitanyo. Zaburi 103 niwe aharira amakosa yawe yose, agakiza n'ubumuga n'ingwara zawe zose. Zaburi 103 Yesaya 53 ntiri muri kazoza ariko muri kahise. Yikoreye ibyaha byacu, yiremetse ingwara zacu, yaracumitwe kandi byose byaremaze gukoreka imbere y'Imana. Hariho imyaka nk'amajana 8 imbere yuko Kristo apfa, igihe mwemu w'Imana yavugira mu muhanuzi Yesaya. Ariko mu maso y'Imana ugucungura kwari kumaze kurangira. Mbega Paulo abone gute ishengero? Aribona imbere y'intebe y'Imana mu bwiza atagasembwa atamarabaga. Ubu rero ndagusabye, mbega ishengero nk'iryo rizuba ari ngaho canke ntirizuba riri ngaho? Mbega rizuba ari ngaho? Ego rizuba ari ngaho, amen kandi amen, rizuba riri ngaho. Ariko ikibazo nico kumenya nimba tuzoba turi ngaho jewe nawe, atari nimba tuzoba twicyoye tukavuga ati ego gato hano akandi gato hariya. Oya, sibyo. Raba umwami, ingo urukira mu Mana yawe, injira mu bwo buruhuko. Mwice igikorwa cyo gucungura carangiye. Ubwo rero uwunezerewe, ucuba uwuhimbawe imbere muri wewe. Ubwo rero mwemu arashobora kumanuka, arashobora kwisuka, arashobora kuzura uwizera. Ubwo rero nta byo gukwegwa gugwa nkaho menga hari ikintu tugereza gukuraho. Oya, ngo ari ikintu tugereza kumanura. Oya, turashobora kuvuga nka Etienne ngo mbonye ijuru ryugurutse. Igihe Yesu yabatijwa, ijuru ryarugurutse. Kubera ico gihe iryo juru riracuguruye ku bwawe no ku bwanje. Murabizi yuko igihuzo cyo mu rusengero naco caratabutse, inzira irugururwa ku bwawe no ku bwanje. Urashobora kuza, ndashobora kuza, ariko ntituzigera na rimwe tuba abanezerewe mu mwami wacu kiretse tumaze kumenya ugucungurwa kuzuye muri Yesu Kristo kwarangiye. Umwami wacu tukabyemera ibyo kubwo kwizera mu buzima bwacu. Ndabibabwira mbere n'abahanuzi bahambaye, abantu bakomeye b'Imana, bakomeye hamwe n'ubwoko bwose bw'Imana bwose, nkuko turi twese buba bakeneye kuvuga mu buryo bushasha, bakavuga ngo mwami, ngo nimba iciyumviro, ijambo cyangwa igikorwa kitaguhimbaye bimbabarire. Kandi iyo watwoshobora kubyumva, yovuga ati muhungu wanje, mukobwa wanje, igihe napfa nakubabariye byose. Amen. Hahiriwe umuntu uwo ibyaha byababariwe, uwo ikosa ridaharugwako. Harahezagiwe umwana w'Imana. Ntidushaka gusigasiga icyaha, ntidushaka mu buryo na bumwe kukimenyekanisha, kugishiraho imbere, ahubwo twifuza ahubwo n'isaha aho Imana yidushira hejuru ya byose. None twohita mwiki, twotora mwiki, nimba twarananiwe, nimba twagize ibintu byinshi tubuze, nimba twagize ibintu tubuze, mbega turashaka guheba? Oya kandi oya. Turegera imbere mu kwizera hamwe n'umwami wacu, kuko turabizi, turazi uwo twizera, turazi ko ari mwizigirwa, kandi ko azogumya isezerano ryiwe mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Yahaye abigishwa biwe, abaha igihugu cya nyuma. Tubaye mu minsi ya nyuma, kandi turabizi ko igihugu cya nyuma ico mwishengero
kiriko kirakogwa kandi amasezerano ya nyuma nayo ariko arasoza. Imana yarungitse umukozi wayo umuhanuzi imbere yuko umunsi uhambaye kandi uteye ubwoba uraho ushika. Kuri bamwe ni umunsi w'ubwiza, ku bandi ni umunsi uteye ubwoba. Kuri bamwe ni gitondo, ku bandi ni ijoro. Ibyo bibiri byose bizoza. Mbega uzoba urihe mu bihe bidashira? Imana yarungitse umukozi wayo kugira ngo atumenyekanishe ibintu bya nyuma, kugira ngo aduhishurire amabanga ya nyuma, kugira ngo atubwire kwerezo ry'iminsi, kugira ngo atubwire kwerezo ry'iminsi, kugira ngo atumenyekanishe ibyo ashaka kutubwira muri ino minsi. Mwana w'Imana ukundwa, ntubice ku ruhande ibyo ngo ubice ubisuzugure, ahubwo twinjire cyane mu butumwa bwa Branham. Ntitubusome rimwe gusa, ariko tubusome inshuro nyinshi, kandi muzobona yuko uko twinjira tukwegereza intego niko biba ibikomeye cyane kuri twebwe. Uko bituvugisha, uko niko dutahura nyene niko dutahura uko ikintu cyari cyo nyamukuru icyo ubukozi Mwene Data Branham yaronse ahawe n'Imana. Kandi turamenya yuko iyi ni iminsi yo kwitegura, ni iminsi y'ubuntu, niyo Imana iduha n'ubu kwiherezo mbere yuko umunsi wa gakiza uhera. Imana iduha ubuntu bwayo uyu munsi mu bunini bwabyo bwose. Nta muntu n'umwe bafite icyizere Imana, abo bose bagira icyizere umwami. Nta n'umwe azomaramara, nta n'umwe akeneye kuva muri kino kibanza avuga ngo jewe ngo ndi umuntu ngo ntaco Imana ishobora gukorana nanje, ngo nacumuye cyane. Oya, uyu munsi Imana ishaka guha ubuntu bwayo. Amen. Ishaka uyu munsi kugwa ikigongwe, uyu munsi ishaka kuguhezagira, uyu munsi ishaka kugukiza, uyu munsi ishaka kugukiza. Uyu munsi yoba umwami yoshoboye mu bwo buryo twebwe twese ikadushira ku kibuga kiri hejuru. Iyaba ijuru ano kwese yoshobora kuba mu makoraniro y'abizera, iyaba twari mbere y'ijoro ryuguruye kandi umugisha ugashobora kumanuka, mwe mu yera agasukwa cyane. Ibyo byose ni ibintu byose biri muri nkuru ya kahise, mu nkuru y'agakiza biteza gusohoza mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Kristo ntazopfa ubwa kabiri ku musaraba, yarapfuye rimwe risa kandi rimwe burundu. Yatanze ikigozi, jewe nawe twaracunguwe. Amen. Kandi yarazotse kandi ni muzima, kandi yaranesheje ntiyineshereje wenyine kubwiwe gusa, ariko yaneshereje wewe, aneshereza na jewe. Natwe turashobora kuririmba ngo Yesu ni muzima, nanje ndi kumwe nawe. Rupfu ubu rero mbega ubwoba bwawe burihe? Gutera ubwoba bwawe kurihe? Nanje azonzura mu bapfuye. Ubuntu buracara ubuntu mu izina rya kera. Ibyagizwe n'igihano, ubuntu n'agakiza mu byemere, gutsindishwa n'Imana byankubise bikomeye jewe hamwe n'abandi bose, ariko ikigongwe cyayo n'ubuntu bwayo nabyo byadukubise birengereye gusomba uko dushobora kwemera iyo mpano kubw'ubuntu. Ubikore uyu munsi, bikore mu kwizera nk'uko Imana yabiguhaye, nk'uko yabikweretse, kandi uzoba umwana w'Imana anezerewe. Uzobyumva yuko ijuru ryuguruye kandi ko umugisha utemba mu buryo bw'ubushobozi. Hahimbazwe kandi hashigwe hejuru izina ryiwe ry'igitangaza ryera. Amen. Turahaguruka dusenge. Ndabizi ko nta muntu n'umwe akora icaha nibigira nkana, ariko ndabizi yuko mu kwiheba canke mu bintu bimwe bimwe ducamwo hari ibintu biba ibyo abandi badashobora gutahura. Ntituri hano kugira ngo twicire urubanza, ducirane urubanza bambe ku bandi. Turi hano uyu munsi kugira ngo tureke urubanza rw'Imana rube ari rwo rukora kuri twebwe. Si
urubanza gusa, ariko ariho no kurekugwa. Ariko kurekugwa ntacyo gusigura ku muntu ari mu kwidegembya. Ariko umuntu yaterewe mu ibohero, agatsindishwa, agafungwa byo guherayo, hanyuma hakavugwa ukurekugwa, umuntu nk'uyo arazi kubishimagiza, arazi kubishima, kandi ntazigera na rimwe abyibagira. Twese twatsinzwe ubuzima bwose gushika no mu bihe bidashira. Urubanza rw'Imana rwaradukubise bikomeye. Igihano cari impembo y'icaha, nabyo byari urupfu. Ariko kubera yuko umwami yikoreye icaha kuri we, yategerezwa no kwemera ingaruka zacu, akemera ugupfa ku bwacu. Ibyo nibyakoze. Ubwo rero ukurekugwa guhabwa abo bose bumva batsindishwa n'Imana. Ibyanditswe byera biravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza Imana itanga. Ariko nk'uko nyine n'urupfu rwinjiye mu mwesi kubw'umuntu, niko n'impano y'Imana hamwe n'ubugingo budashira byinjiye mw'inosi biciye mu muntu, niwe Yesu Kristo, Imana ishuye nk'umuntu mw'inosi. Ku bwanje no ku bwawe ubyembere uyu munsi. Impano ihambaye iyo Imana ishobora guha umuntu ni agakiza, n'ikigongwe, ni ubuntu, kandi ni n'ubugingo budashira muri Yesu Kristo umwami wacu. Mu gihe imitwe yose yunamitse, amaso yose ahumirije, tukaguma imbere y'umwami wacu turi mu isengesho dutekanye, nashaka gusaba nimba bamwe bari hano uyu munsi boba batarashikanira ubuzima bwabo umwami, kwino saha bitegerezwa gushika ko ikiganza c'Imana kiza kuri mwebwe, kandi mugire intege kugira ngo mufate ingingo ku bwa Yesu Kristo, kandi ku bw'ibyo ubu n'ubu nyene. Mbega mwogira izo ntege gutarika ikiganza kugira ngo tumenye abo dutegerezwa gusengera. Murashobora kuguma aho muri. Murakoze, turabashimiye mwese. Murakoze. Imana ibayezagire. Umwami arabona ibyo biganza kandi arabona n'imitima. Turabe umwami, ntidufate nabi ijambo ryayo cyangwa izina ryiwe, ariko tumuhe ibyizere, icyizere cyose cyuzuye, kugira ngo uyu munsi mu buzima bwawe no mu buzima bwanje ashobora kugira intango afata y'ubwiza, biciye ku bushobozi bw'amaraso y'umwagazi w'intama, biciye ku bushobozi bw'ijambo kandi n'ubushobozi bwa mwemu w'Imana. Arashobora kandi araza kubikora muri abo bamwizeye bakamugira icyizere. Turasenga. Data wa twese uri mu ijuru, wabonye ibiganza byose, o mwami, nugakunze gutangaza ubutumwa bwawe bwiza nk'ubutumwa bwo kwidegembya kandi bw'umunezero, nk'uko ibyo biguhimbara mu buryo bw'ubushobozi. Mana, urazi umutima wanje, uratuzi twese. Mwami, wabonye n'ibiganza by'abashizwe ibiganza hejuru, kandi twese turaza hamwe, twese hamwe. Mwami, urababarira icaha, kandi ntuwucibuka ukugabitanya. Urakiza ingwara, urakiza imitima, urishura nk'uwa wundi ejo hahise, uyu munsi nka wa wundi ibihe byose bihoraho. Mwami dukunda, ukoreye kugira ngo kuno muhingamo kwino saha bibe ibigaragara yuko tutumvise ijambo ry'umuntu, ariko ijambo ry'Imana, kandi ko bose abafise ukwizera bamenye yuko uhari,
kandi yuko ubahindukirira, yuko ikiganza cyawe kiba kuri twebwe kugira ngo udukingire, kuko amaraso yawe aziganya ubuzima bwacu. Amaraso y'umagazi yamenetse ku musaraba igorogota. Mwami, turabizi yuko umugwanizi arivuga nk'intambwe ashaka kurotsa, ntashobora twe kuturotsa. Turakingiwe kandi tuziganijwe n'amaraso, munsi y'amaraso y'umugezi w'intama. Haleluya. Urakoze Mwami wizigirwa kubwo ubushobozi bw'ijambo ryawe, bwamwe mu wawe kandi bw'amaraso yawe. Ushobore gukora mu buryo bw'ubushobozi muri jewe no muri twebwe twese, kandi ureke mwemu wawe yesuke, duhe indabo yo kwizera turaba hejuru, kugira ngo dushobore kuraba iryo juru ryuguruye, kuko riruguruye. Ico gihozo caratabuwe kandi inzira iruguruye. Imana yiyujuje n'abantu. Ndagushimira ku bw'ibyo. Ubabarire, utubabarire twese, o databuja wezigirwa, kandi kubwo kwizera turabizi yuko wamaze kubabarira, kandi yuko uravuga ati, Mungu wanje, mukobwa wanje, namenye amaraso yawe yanje, narahongeye, narababariye, genda kandi ntube ugicumura. Mwami, uhindukire abagwaye, vuga ijambo, kandi nabo barakira. Abanyamibembe baratunganywa, kandi abahumye baraboda, kandi ni daimoni ya kanseri nayo irasohoka, itegerezwa gusohoka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ingwara zose zitegwa n'abadaimoni zitegerezwa gukira. Kuba idaimoni yirukanywe kandi ugukira ingwara kukaba kwabaye. Mwami wezigirwa, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, bikoreke ku buryo bw'uko ububasha butangwa kugira ngo amademoni yirukanwe, asohoke, abe gukira ingwara. Tuvuge ubutumwa bwiza nk'uko bikwiye, kugira ngo ushobore kubwemeza n'ibimenyetso n'ibitangaza berekeza ijambo ryawe. Mwami, ndagushimira kubw'abantu bakize. O Mana, uri wa wundi. Haleluya. Kubw'izina ryawe ry'ubwiza, ubushobozi bwawe bushobore kuzura kino cumba, kandi ukwizera kwacu gushobore kuduga gushike ku ntebe yawe. Amasengesho yishugwe nawe kugira ngo ushobore kwishura. Inyishu yawe ni narakubabariye, naragukijije, genda, byose birarangiye. Byarangiriye ku musaraba igorogota. Ndagushimira Mukiza, kubera yuko amaraso yawe ntiyatakariye mu musenyi, kuko warayafashe uragenda, ugenda nk'umuherezi mukuru ku ntebe y'ubuntu, kugira ngo udusabire. Turagushimira n'imitima yacu yose ku bw'ibyo, kandi turagusaba ngo ukore ku buryo bw'uko ijambo ryawe ntigaruke ubusa ridakoze, ariko risohoze ico warironkiye. Haleluya. Ku bw'izina ryawe kandi ryera rya Yesu. Amen.